bene data groupe b'amaso ndagira ngo tuganire amajambo y'Imana kandi ayo majambo n'amajambo akora ku mutima w'umuntu wese akunda gusenga. Ndagira ngo mbabwire yuko abasenga bahuje umutima Imana yo mwijuru nayo iraheza igashitsa kandi ikumva gusenga kwabo ikabishura. Umwami Yesu yaravuze yuko aho babiri canke batatu bazoba bariko barasengera hamwe yuko ico bazosaba bagihurije hamwe bagasenga maze Imana yo mwijuru nayo izokumva gusenga yishure. Ndagira ngo rero nongere kubabwira yuko natwe dukwiriye gusenga Imana duhuje umutima n'inama. Babandi twavuze basohotse bakava mu madini bakayaheba bakayata kuko basanze atakiriyo. Ndagira ngo mbabwire yuko tugomba kuja hamwe tugasenga. Nuko rero mwaba babiri canke batatu muzosange muri ni box kugira ngo duce dushiraho umugwi w'abasenzi basenga bahurije umutima hamwe n'inama, bagasenga bahuje umutima n'inama, bagasenga badahumeka. Nimwumve amajambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba c'18 umurongo wa 19 n'uwa 20. Haleluya. Matayo 18 umurongo wa 19 n'uwa 20 haravuga ngo, kandi ndababwira ukuri yuko ababiri muri mwebwe nibahuriza inama mw'isi gusaba ikintu cyose Data wo mwijuru azokibakorera. Kuko aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mw'izina ryanje, nanje nzoba ndi hagati muri bo. Imana ishimwe cane. Haleluya. Yesu arabisobanuye, Yesu arabifoboye. Uyu n'umwami wacu Yesu Kristo arimwe arabivuga. Kandi uyu Yesu mwibuke ko ari we dusenga mw'izina ryiwe, kandi mumenye ko ari we yashizeho kugusenga. Ukugusenga rero abantu baciye bagufata ukundi, baciye babishinga nk'uko abantu biraritse, baciye babipanga nk'uko abantu babyiyoganirije. Abantu barashizeho gusenga, bagasenga abamarayika nk'uko abantu biraritse, bagasenga nk'uko abantu bipangiye, abantu bishiriyeho gahunda. Ariko nimwumve uyu Yesu uyadupfiriye, uyatubambiwe, yaje kutumanikirwa ku musaraba kugira ngo dukire. Uyu Yesu rero nimwumve ko yavuze ngo, kandi ndababwira ukuri yuko ababiri muri mwebwe nibahuriza inama mw'isi gusaba ikintu cyose Data wo mwijuru azokibakorera. Ababiri bene data, ndagira ngo mbabwire yuko uno munsi abantu aho kugira ngo basenge ari babiri, bashaka gusenga ari 200, bashaka gusenga ari 2,000, bashaka gusenga ari 200. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko Imana ishaka abantu babiri basenga bahuje umutima. Guhuza umutima bivuze iki? Guhuza umutima bivuze abantu basenga biyejeje, basenga barondera mu nyonga ha Data, basenga batari mu madini, basenga badashigikiye amadini, basenga barasohotse mu madini kuko aya madini murazi ko ariyo maraya. Maraya umwe wagahebuza, umwe yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Amadini kiyaranga, bamwe usanga bafise imyizerere yabo, abandi ugasanga bafise imyizerere yabo, abandi ugasanga bamwe bavuga bati twebwe imishatsi ku mutwe ntabwo ari icaha, abandi bati inzara ku ntoke ntabwo ari icaha, abandi bati kwitukuza no kuyambika uduhenera misozi ntabwo ari icaha, abandi bati noheri ntabwo ari icaha, abandi bati kwizihiza iminsi mikuru ya gipagani ntabwo ari icaha, abandi ugasanga bavuga ibi abandi biriya, abandi bati mbere n'uwutokwirirwa arabatizwa yoja mwijuru ati nta na kimwe, ati nubwo Yesu yabatijwe muri Yorodani ati nta mpamvu yuko twirirwa turakora nk'uko Yesu yakoze, ati tuzokoresha gukurikiza Yesu wundi, ati kuko bijya Yesu yavuze ntitwobishobora. Abantu benshi bafise amadini bamaze kwiyoroganiriza, barishiriyeho urutonde. Ariko nimwumve ico Yesu yavuze murongo wa 20 haravuga ngo, kuko aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mw'izina ryanje, nanje nzoba ndi hagati muri bo. Yesu ashimwe cane.
abakorana bagomba gukorana mu izina rya Yesu. Yesu yavuze ngo aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mu izina ryanje, mbega mwene data ko musenga muri 100 mugasenga muri 100 mukibona yuko ari wo munezero, ubwo mwakoranye muri ko murasenga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kuko gusenga mu izina rya Yesu kurivuga gusa, ariko nugushira mu ngiro, nugushira mu ngiro, nuguhuza inama, nugusenga muhuza, nugusenga muvyumva kumwe, nugusenga mubihurirako, nugusenga mwumva yuko mwese muri ku murongo umwe. Kuko hariho bamwe usanga basenga ariko mu mitima wabo batarakizwa, batarava muri inyuma y'abadayimoni, bagisenga ibishushanyo, bagikora ibyo mpwemu yera atabategetse. Ugasanga nabo nyene barateranye, mugateranira hamwe. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko Yesu Kristo yabigaragaje yuko kugira ngo musenge Imana yishure nuko muba muhuje umutima n'inama. Ndabereka abantu basenga bahuje umutima n'inama. Bene data, intumwa igihe zaduga mu nzu yo hejuru gusenga, maze mpwemu yera akamanuka, ni kubera bari bahuje umutima n'inama. Ku munsi wa Pentekote mpwemu yera agiye kumanuka, ari uko bamaze iminsi 10 basenga bahuje umutima n'inama. Mu Vyakozwe n'Intumwa igihimba ca mbere umurongo nuwa 13, reka dusome tugeze kuwa 14. Haleluya. Ivyakozwe n'Intumwa igihimba ca mbere umurongo wa 13. Bashitseyo barurira baja mu nzu yo hejuru, abo bari basembereye. Imana ishimwe cyane. Reka tubanze twumva aya majambo ngo barurira baja mu nzu yo hejuru, aho bari basembereye. Baruriye baja mu nzu. Abantu benshi baravuga yuko mu nzu batosengerayo, abantu benshi baravuga yuko batokurira ngo baje mu nzu gusengerayo, abantu benshi barumva yuko mu nzu Imana itohabumvira kandi itobishura. Ariko hano ngo baruriye, kandi ndagira ngo mbabwire ko isezerano risha ryubatswe ku ntumwa n'abahanuzi, ishengero ryubatswe ku ntumwa n'abahanuzi. Imana yashinze isezerano risha irihereza intumwa. Izi ntumwa mu gusenga batanguye basenga, barurira baja mu nzu yo hejuru. Imana ishimwe cyane, aho bari basembereye. Oh haleluya. Ngo ari Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Barutolomayo na Matayo na Yakobo mwene Rufayo na Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Yesu ashimwe cyane. Ngo abo bose basenga badahumeka uko bari 12, ugashirako n'abagore ndetse na Mariya nyina wa Yesu. Haleluya. Na bene nyina ba Yesu. Mwene data, mbega uri mwene nyina wa Yesu? Mbega uri mwene wabo na Yesu? Oh haleluya. Mbega uri muri za ntumwa 12 ko basenga badahumeka, bagasenga n'umutima uhuye, bagasenga babihuriza ko bavyumva bose, bariko biyeza, barimo barashaka Imana, bariko bararondera Uhoraho kugira ngo bambaze maze bahabwe ubushobozi. Kuko Yesu yari yarabasezeraniye, arababwira ngo muzahabwe ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabo navyo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudani Samariya ndetse no gushitsa ku mpera y'isi. None nshuti z'umusaraba bene data, ndagira ngo namwe muvyumve. Ndagira ngo ndarike abipfuza gusenga, maze muze mwandike muri inbox muti ndipfuza kuba muri iyo groupe y'abasenzi. Haleluya. Muze mundungikire muri inbox munyandikira ati ndipfuza kuba muri iyo groupe yo gusenga. Igroupe yo gusenga duhuje umutima n'inama, igroupe yo gusenga y'abasenga bumva yuko batavangiwe ariko yuko bahagaze mu buntu bw'Imana, basenga badahumeka. Imana ishimwe cyane. Ngo abo bose basenga badahumeka. Intumwa zasenga badahumeka. Petero yasenga adahumeka, afatanyije na Matayo na Mariko,
afatanije na Yohana na Yakobo. Mwene data, abo bose basenga badahumeka, ndagira ngo nawe uze dufatanye gusenga tudahumeka. Intumwa zararangije imirimo yazo kandi baradusigiye ibyanditse. Ibi byanditse nimuze tubikurikize. Baradusigiye aya majambo, nimuze tuyakurikize, kuko izi ntumwa nibo batubwira, nibo batwandikiye amajambo yabo ya mbere, nibo mpwemu yera yabanje gushikirako, nibo ba mbere babanje guhabwa mpwemu yera. Si twebwe twashinze ibi byanditswe, ariko intumwa nizo zabihawe. Nimuze dukurikize ico intumwa zahawe, nimuze dukurikize ico intumwa zahawe. Intumwa zatanguye gusenga, basengera mu nzu, basenga badahumeka, basenga bahuje umutima n'inama. Ntimwoshobora gusenga muhuje umutima n'abantu bari mu madini atandukanye. Ntimwoshobora guhuza umutima n'inama n'umuntu utazi ibyiwe, uturumva intahe yiwe, utaramenya intahe yiwe, utaramenya agakiza kiwe, utarumva ibyo yihanye n'ibyo yakirijwe, utarumva yuko yaranduye ngo yasezere, utarumva yuko yahebye isi n'ibyaha. Ntimwosenga muhuje umutima n'inama n'ubutazi, ntimwosenga muhuje umutima n'inama n'ubutazi. Ndababwiza ukuri yuko mwijura bazojayo n'abantu bari transipara, n'abantu bagaragaza atavyikinze vy'ibwina vyo kwa Satani bafise, n'abantu batemereye yuko vya bindi vyihishije bimwe bitagaragara vyo mu mwiza, n'abantu babisezereye, n'abantu basezereye ivy'umwijima, n'abantu basezereye ivy'ubugarariji, n'abantu basezereye umwansi, bakavuga bati mvako Satani mu izina rya Yesu. Umuntu wese yoboka akabwira Satani ati mvako Satani, uwo ni wamaramaje, uwo ni wahisemwo. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nuko rero bene data, umwami Yesu nawe harageze igihe nawe nyene Yesu ararondera abo bofatanya gusenga. Yesu nawe yarageze igihe ararondera abo bafatanya gusenga. Igihe yarari mu bibazo bikomeye, Yesu nawe yararondeye abo bofatanya gusenga. Igihe Yesu ariko arasengana umubabaro, Imana ishimwe cyane. Igihe Yesu ariko arasengana umubabaro, Yesu yaragombye gusengana nabo basenga bahuje umutima n'inama. Yesu ashimwe cyane. Yesu asengana umubabaro ari Getsemane. Muri Matayo 26 umurongo wa 36 turagira ngo tumwumve ngene Yesu yatoranije intumwa akagenda kuja gusenga, kugira ngo asengane nabo bashobora kumufasha kumwakirira imitwaro, nawe akabakirira imitwaro. Kuko iyo musenga mugomba kuba mwakirana imitwaro. Hari ahantu ugera ugatura umutwaro, hanyuma rero ugasanga ntawe ufise uri ubuture, ugasanga uwo utura nawe ahubwo aragusambuye. Aho kugira ngo yakire yitabire ati egome nshuti y'umusaraba, reka dufatanye gusenga mwene data, reka dufatanye gusenga, reka dufatanye gusenga. Aho kugira ngo akwitabirira ahubwo ati ati wabikoreye iki, ati byo nibikise, ati nawe, ati wakaba ari ukumeze. Abo ni babandi baca bafata imitwaro, aho kugira ngo bayikoreye bafatanye gusenga, uca usanga barimo baragusambura. Matayo 26 umurongo wa 36 haravuga ngo maze Yesu ashikana nabo ahantu yitwa Getsemane. Haleluya. Abwira abigishwa biwe ati bamuricaye hano, mbanze nje harya gusenga. Imana ishimwe cyane. Yesu yarabashize ahantu, ararabasanga muri bo bose ntibyokunda, arabwira ati bamuragumye hano, banze nje hariya gusenga. Ariko noneho akimara kubaherekaho abasiga, mugabo acatoramwe batatu. Murongo wa 37 haravuga ngo ajana Petero na bene Zebedayo bompi. Haleluya. Atangura kubabara no guhagarika umutima cyane. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icubahiro.
Yesu atangura kubabara no guhagarika umutima cyane. Uyu Yesu niwe Yesu umwami wacu, umwami w'abami, Mesiya. Ariko yarageze ahantu atangura kubabara no guhagarika umutima cyane. Mwene data, hari igihe uhagarika umutima ukababara, wamara kubikora wa wundi wagira ngo niwe yagutabaye ahari ugasanga atanguye kuniha, atanguye kuvuga ati nawe wakaba ari ukumeze, ati kandi ari wowe twari tuzi ko ari wowe uri hejuru, none nawe wakaba ari uko. Ariko none Yesu Kristo ngo atangura kubabara no guhagarika umutima. Uyu Yesu dusenga yaratanguye kubabara no guhagarika umutima. Umurongo wa 38 haravuga ngo, arababwira ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica, muragumye aha mubane maso nanje. Yesu arabaserurira, Yesu arabafoborera, Yesu arababwiza ukuri, Yesu arabamenera ibanga, ati ndi nakabonge kagomba kunyica. Mwene data, umutwaro utuye ukawutura muri abanyamadini ukababwira, bahita bavuga ati byo nabo nuko biri. Mbega abantu benshi kuko bataramenya ngo buzuzwe ngo bayobogwe na Mpwemu Yera, ntibashobora kwakira imitwaro. Baca batangura kuvuga ngo Yesu niyo hagarika umutima, niyogira umubabaro, Yesu niyogira akabonge kagomba kumwica. Baca batangura kuvuga ngo ibyo ntibibaho, ngo si we Yesu dusenga, ngo Yesu dusenga ntahagarika umutima, Yesu dusenga ntagira umubabaro, Yesu dusenga ntagira akabonge, Yesu dusenga. Nimwumve bene data. 39 yunguruza imbere gatoya, arubama arasenga ati, data, asangwa byoshoboka iki gikombe nikindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko we ugomba. Yesu ashimwe cyane. Yesu atangura gusenga asaba Imana ngo bibe nk'uko igomba, kuko iyo Yesu yahitamo ubwo ngo ndagira ngo ndabikorere ikibi na ciza ngo ndabikore ngo nk'uko nshaka, ntabwo yari kuba ari mu bugombe bw'Imana, ntabwo yari kuba ari afatanije n'Imana. Iyo ufatanije n'umuntu uramubwira ati rero ndasaba bibe nk'uko we ugomba, simpave nkoresha igitugu, simpave nkoresha ububasha bwanje niyerekana ko ndagahambaye, ariko wewe nuba ari wewe ufata decision. Ico bita guhuza umutima n'inama no gusenga mwese muhana, kuko Imana iraganira, Imana iratega amatwi, Imana ikumviriza. Iyo uri kurasenga Imana urayibwira nayo ikagusubiza, nka kujya Mose yaganira n'Imana nk'umugenzi, nk'umukunzi, nka kujya ko abantu batera abiri bakaganira bakayaga, umwe akamubwira undi akasubiza ati nuko rero uko niko ndavyumva, uwundi ati nanje ndavyumva gutya, hanyuma mugaheza mukabihurizako ati rero uko uvuze ndagushigikiye, icyo uvuze ndacemeye, ati nanje ico navuze numvise ko wacemeye. Mwese mugahuza umutima n'inama. Uko niko Yesu na se baganira. Yesu na se n'umwe. Nico catumye Yesu Kristo abwira data ati ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko we ugomba, kubera ko data niwe afata ingingo, umwana yumvira se. Aha niho hatugaragariza kugamburuka no kubaha. Reka tuhasubiremo twumve umurongo wa 39 haravuga ngo yunguruza imbere gatoya, arubama arasenga ati, data, asangwa byoshoboka iki gikombe nikindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Yesu ashimwe cyane. Ibi nibiyago by'umwana na se, ibi nibiyago, ibi bitugaragariza yuko natwe hagati yacu iyo turiko turasenga tugomba gusenga twese tubihurizako, tugomba gusenga duhuza umutima n'inama, tugomba gusenga tuyaga. Mwene data, ndagira ngo mbabwire ko burya gusenga ni kiyago, ni kiganiro, ni conversation. Haleluya. N'ubufatanye ugirana n'Imana. 40 haravuga ngo, aha turi muri Matayo 26
tugeze ku kigabure ca 40. Agaruka kubigishwa asanga basinziriye, abaza Petero ati ubwo ntimurushe mubana amaso nanje n'isaha n'imwe? Imana ihabwa icubahiro. Petero abazwa iri jambo. Yesu abaza Petero ati ubwo ntimurushe mubana amaso nanje n'isaha n'imwe? Uyu Petero niwe yari yaratowe kuzoba mukuru mu bandi bigishwa bose. Yesu aramubaza ati ubwo Petero, mbega nawe uragomba kugira ngo nawe ucike goyigoyi, nawe ucike intege, nawe umunyantege nke? Ndakubwira ngo Petero, umenye ko wewe ugomba kwambara inkomezi. Ndabwira abantu benshi bariko baranyumviriza, ndababwire yuko nabo nyene bagomba kwambara inkomezi, kuko muri mwebwe harimwo ba Petero. Mbega mwene data uri Petero, mbega mwene data nawe ugomba nawe gucika intege. Yesu arakubwiye ngo ba maso. Yesu arakubwiye ngo nube maso, nubane maso nawe, nubane maso na Yesu Kristo, nubane na maso. Nimuze tubane maso, nimuze dusenge kugira ngo ntituje mu mosha mabi. Nimuze dusenge, bino bihe biraruhanije, bino bihe tugeze mu bihe bikomeye. Nibihe byo gusenga dukorana, duhana intege, nibihe byo gusenga tugira ngo tuzwe inkomezi, nibihe byo gusenga kugira ngo duterane intege, nibihe byo gusenga. Nico gituma tugomba gusenga twese tubihuriza hamwe, tugasenga tubyumviriza, tubihuriza hamwe, kuko nitwasenga duhuje umutima n'inama, Imana izoca ikora imirimo, kuko dusenga duhuje umutima n'inama. Gusenga duhuje umutima n'inama rero bisobanura ngo mwemu yararamanuka, mwemu yararururuka, mwemu yararaza. Imana ishimwe cyane. Nico bisobanurwa, kandi niyo rezilita iyo abantu basengera hamwe, mwemu yararamanuka. Nico gituma hano Yesu yaramwe arabaza Petero ati mbega nawe nturusha bana maso nanje n'isaha n'imwe? Murongo wa 41 haravuga ngo nimube maso musenge ntimuje mu mosha mabi, umutima ni ukunze ariko umubiri ufise intege nke. Yesu Kristo aravuga ngo nimube maso. Haleluya, nimube maso bene data, grupe ba maso, nimube maso, nimube maso, nimube maso, musenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Umutima urakunze ariko bya bigerageza iyo bije usanga abantu batanguye kuba goyigoyi, batanguye gucika intege nke, batanguye kuba nk'abandi bose, batanguye kuba abanyamadini nk'abandi bose, batanguye gusubira inyuma no kubivamwo. Ariko nimwasenga ubushobozi bukabaza ko murahabwa ubushobozi, murahabwa mpwemu yera. Umurongo wa 42 urakomeza uvuga ngo yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data, asangwa bidashoboka yuko iki kindengana, shiti nkinywereye ko nibibe nk'uko ugomba. Mana ishimwe cyane. Aha yari yarasenze bwa mbere, Yesu yarasenze bwa mbere aravuga ati nibibe nk'uko ugomba. Ariko ubwa kabiri ati nimba ubona bidashoboka kuri iki gikombe kindengana, ariko bikaba bigomba kugira ngo ndakinywere ko, ndasabye nanone bibe nk'uko ugomba. Yesu ntiyagomba gufata decision yiwe, yagomba gufata ico data amubariye. Mwene data, kora ico data kubariye, kora ico Yesu agutegetse, ico Yesu agomba gukora wari cyo ukora, ico Yesu akubwira wari cyo ukora, ico mwemu yarakubarira wari cyo ukora. Mwemu yarimo arakangura umugeni, arimo arabwira umugeni ngo nimusenge shengero, nimusenge ntimuje mu mosha mabi, nimusenge ibihe tugiye kwinjira ngo biraruhanije, nimusenge ntimuje mu mosha mabi. Umurongo wa 43 uravuga ngo yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo yararemerewe. Imana ihabwa icyubahiro, Imana idutabara, Imana iduhe inkomezi. Yongera haleluya, ngo yongera kubasigaho aragenda asenga ubugira gatatu. Yesu yarasenze ubwa mbere, arasubira aragenda n'ubwa kabiri, arasubira n'ubwa gatatu. Hanyuma noneho ngo agarutse asanga ngo arasenga ubwa gatatu, avuga amajambo amwe na ya mbere.
Yesu yakomeje kuguma asubiramo bya bindi. Mwene data, ugenda ufise amajambo ubwira Imana, ugenda ufise amajambo waturira Imana, amajambo y'ukuri avuye ku mutima. Iriko urasenga uvuga ibiri vrai, ntuvuge ibintu by'ibifondano, ntuvuge ibintu wumvise ku bandi, ntuvuge ibintu bitari byo, vuga ibintu biri byo. Imana irashaka ibintu biri byo, Imana ntibashaka ibintu byo nyabyo. Uvuga ubwira Imana biri vrai by'ukuri. Haleluya. Ngo yongera kubasiga haragenda asenga ubwa gatatu, avuga amajambo amwe n'aya mbere. Haleluya. Amajambo amwe n'aya mbere. Yesu yagenda asubiramo amajambo amwe nka yayandi nyene ya mbere. Yesu yagenda asubiramo amajambo amwe nka yayandi nyene ya mbere. 45 maze agaruka kubigishwa arababarira ati, nimwisinzirire noneho muruhuke, igihe kirashitse, umwana w'umuntu ashitswe mu maboko y'abanyabyaha, nimubyuke tugende, hunguza ari hafi. Imana, haleluya, Imana ni nziza. Yesu Kristo aravuga ngo nimwisinzirire noneho. Abashaka gusinzira nimwisinzirire, abashaka gusubira inyuma, abashaka kubivamwo, jambo ry'Imana avuga ngo ugabitanye nagabitanye, uwera ni Yesu, ugoroka nagoroke. Ngwehe ndaza vuba nzanga ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Imana ishimwe cyane. Nuko rero ngo nimwisinzirire, abari mu madini nimwisinzirire, abashaka kwisubirira mu by'isi nimwisubirire, abashaka kudashaka gukizwa ngo baje mu ijuru. Nakazi kanyu Yesu yaramaze gusozera umurimo wiwe. Iyumvira umuntu akubwira ubwa mbere ukarahira, agasubira ubwa kabiri ukarahira, agasubira ubwa gatatu, ngo ivyo ngo ntibinkangwa nta na kimwe ngo ibyo sinumva ndabikangwa. Iyo ronse imburi zitatu ukanka kumvira, nta kindi kiba gisigaye atari guhimbagurwa, atari amahano n'ibyago. Ngo nimwisinzirire, ngo herabunguza ari hafi. Abantu benshi b'abaguranyi baramaze kugwira, abaguranyi nk'abayuda baramaze kuba benshi. Ivyubirizi mwisangira ry'urukundo, aho abantu babateranye ugasanga hari nk'abafise imitima nk'abayuda. Ndagira ngo bene data mwihane, ntimukabe nka Yuda, ariko nimukoreshwe iby'ubuhizi n'iby'ubutwari. Nimuze rero dusenge kugira ngo ntituje mu mosha mabi. Imana ibahezagire bene data nshuti z'umusaraba. Nuko rero ryari iryo jambo ry'Imana. Reka turangize dusenga. Mwami, ndagushimiye yuko wamaze gushikiriza rino jambo abigishwa bawe. Mwami Yesu, ukababwira ubwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu, none natwe rino jambo turarisangijwe. Ndagushimira ijambo mpaye ngaba ndarisangije bene data. Ndasengera umutima wanje, ndasengera abera bose, ndasabye ubwoko bwawe bongere gukanguka, basenge ntibaje mu mashamabi, basenge ntibaje mu by'isi, basenge ntibakurikira hari abantu benshi, ariko bakurikire hari umwe canke babiri, mugabo babihuriza hamwe babyumvikana neza, bahuje umutima n'inama. Ndagushima mwe muyera manuka, mwe muyera bururuke ku bantu bariko barasenga bahuje umutima n'inama, ku bantu basengera hamwe. Yesu Kristo, duhe gusenga duhuje umutima n'inama. Ndagushimiye Mwami kubikoze, ndagushimiye Yesu, izina ryawe rihabwe icubahiro. Haleluya. Urakoze Mwami, urakoze Yesu, izina ryawe niryubahwe rihimbazwe. Ndabisenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene Sombo Nimpa Abeli. Nimero za telefone utanguza igiharuro 1-895-88 ubusa 7. Haleluya. Amen.